ibihe vyiza kuri buri umwe wese agenda kwirikirana runo rubuga rwacu rwa YouTube. Nk'ibisanzwe uru rubuga rwacu rubazanira ivyiza vy'igihugu, aho rugenda rukabatohoreza buri kimwe muba mwagiye mudusaba. Benshi mu minsi yeze bagiye badusaba ko twoshobora kubazanira muri ya ndinganizo shasha y'intara zitanu n'amakomine 42, bagiye badusaba amakomine 10 ya mbere yoba avamwo abigeme bubaka rukaguma canke bubaha abagabo kenshi na kenshi. Ariko aba twabazaniye suko ngo ayandi makomine abatoba bubaha abagabo, ariko mu bushakashatsi bwakozwe bwerekana ko ano makomine agira kuri 10 ariyo makomine ya mbere abakobwa bava muri ano makomine nibo bakobwa kenshi na kenshi bakunda kubaka rukaguma. Ariko ni bumwe mu bushakashatsi bwakozwe. Nawe urashobora kuvuga ati ino ntara cyangwa ino komine nayo bimeze uko. Vyose mushobora kubana natwe twagenda duhana ubumenyi. Ariko tubibutsa ko abantu bashasha baje kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube, ushobora gukora subscribe kugira tuzohore tubana buri gihe. Ushobora gutanga iciyumviro muri commentaire canke ugashobora kubisangiza inshuti zawe kugira tuzohore tubana buri munsi. Tubibutsa ko ushobora kudukurikirana no ku rubuga rwacu rwa Facebook, nago ni BNB yacu. Tudatinze tugenda duhera ku mwanya wa mbere tuja ku mwanya w'10. Ariko kubw'umwanya reka tuhere ku mwanya w'10 tuja ku mwanya wa mbere, aho ku mwanya w'10 tuhasanga ubwa mbere na mbere ni komine Rumonge. Ino komine ikabiri neza na neza mu ntara shasha nka Burunga. Abakobwa bo muri ino ntara naho kenshi na kenshi bavuga ko baba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, aba nabo kenshi na kenshi bigishwa kubaha urugo. Abakobwa bo muri ino ntara barigishwa kenshi kubaka rukaguma, gukora cyane, gucunga amafaranga y'urugo no kugira isuku aho babaye. Ibi ni bimwe mu bintu biranga abakobwa bo muri ino komine ya Rumonge. Ku mwanya ugira 9 mu ntara z'u Burundi 5 turahasanga komine Mwaro mu ndinganizo shasha. Ino komine ikaba iri neza na neza mu ntara ya Gitega yagutse. Abakobwa b'Imwaro bakaba barangwa haniniya n'isuku ryinshi, bagakunda gukora cyane, bubaha abagabo babo. Ikindi kiranga abakobwa b'Imwaro, abakobwa b'Imwaro ntibagira akarimi gasambura ingo, bakunda kenshi na kenshi amahoro mu mutima. Turagenda tudatinze ku komine igira 8. Ikomine igira 8 mu ntara zikunze kuvamwo abigeme bubaka rukaguma. Turasanga ikomine izu cyane nka Ruyigi. Ikomine ya Ruyigi ikaba iri neza na neza mu ntara ya Buhumuza yagutse. Abakobwa bo mu Ruyigi bakaba barangwa n'ubwiza burenze, bazwi nko gucunga icubahiro c'urugo, kubaka urugo bafise intumbero, bakunze gukora cyane. Aba ni bamwe mu bigeme iyo abafasha babo baheraniwe, iyo bafise amahera bashobora kubongerereza, aho abandi iyo bafise amahera n'abagabo babo badashobora kumenya ko bafise amafaranga. Turagenda ku komine iza ku mwanya w'7. Ku mwanya w'7 turasanga komine Cankuzo. Cankuzo ikabiri neza na neza mu ntara ya Buhumuza yagutse. Abakobwa bo muri Cankuzo baho bakunda gukora cyane, bubaha cyane, ubakunze nabo barakwitaho cyane, bubaha abagabo babo, bakagira amajambo meza mu rugo, bakunze kuba bahanura abana babo cyane cyane. Iyo abo bakobwa bageze mu myaka yo kuja mu bigero, bakunze kuba bavuga amajambo make cyane. Turagenda ku mwanya ugira 6. Ku mwanya ugira 6 turasanga komine Butihinda. Ino komine Butihinda ikabiri neza na neza muri Buhumuza. Ino komine ikaba nayo yaje mu ntara 10 za mbere mu gihugu c'u Burundi. Ino komine ya Butihinda ikaba izwi ko abakobwa bitonda
kenshi bakunze no gutereka umushatsi, bazi kubaha abagabo no gutegera ijambo umugabo avuze, barashoboye kwihangira imirimo. Ubuzima kenshi na kenshi ntibukunze kuba bubagora kuko bakora cyane kandi ntibashira amahera imbere, bashira inyungu z'urugo imbere. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira gatanu. Imbere yo kubabarira ku mwanya wa gatanu gushika ku mwanya wa mbere, tubibutsa ko abantu bashasha baje kuri ino channel yacu ya YouTube ko mushobora kugira subscribe cyangwa mugashobora gutanga ivyiyumviro muri commentaire kugira tuzohore tubana buri munsi. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira gatanu. Ku mwanya ugira gatanu turahasanga intara ya Makamba. Intara ya Makamba, komine Makamba, neza na neza iri mu ntara ya Burunga. Abakobwa b'i Makamba barangwa n'ubuhanga mu guteka, aho bano bakobwa kenshi na kenshi iyo bashitse mu ngo zabo si nka babandi nza gusanga bibagora guteka, aba bo bakura bavyigishwa. Abakobwa b'i Makamba ikindi kibaranga ni gutunganya urugo rwabo neza. Turagenda tubandanya mu komine 10 za mbere mu gihugu c'u Burundi ziva nk'abakobwa bakaranga ndetse bubaka n'urugo rukaguma. Ku mwanya wa kane turahasanga ikomine ya Bururi iri mu ntara ya Burunga yagutse. Ino komine ikabizwiho abakobwa baho kubaha cyane bakagira indero, kandi abakobwa bo mu ntara muri komine ya Bururi bakunze kuba bagira amasoni no gutunganya neza urugo rwabo, aho umukobwa waho adapfa kuvugira hejuru, arubaha umugabo wiwe ari mu bandi bagabo, aramyegera akamubarira yongorera. Abakobwa b'i Bururi kenshi na kenshi bakunze kuba batereka umushatsi kandi bakagira n'umushatsi mwiza cyane. Ikindi kintu abakobwa b'i Bururi bakunze kuba bagira amahoro, bakunda ubakunda cyane. Turagenda tuja ku mwanya ugira gatatu. Ku mwanya ugira gatatu turahasanga neza na neza ikomine izwi cyane nka Giheta. Iyi ikaba iri mu ntara ya Gitega yagutse. Ikomine ya Giheta ikaba izwi ko abakobwa bafise imico ya Kirundi. Abakobwa baho bakagira udusoni twishi n'ubwitonzi, gukora cyane, bigatuma ingo zabo ziguma cyane. Turagenda ku mwanya ugira kabiri w'intara zifise abakobwa bakunze kubaka rukaguma. Turahasanga neza na neza komine Mwumba. Ino komine ya Mwumba ikaba iri neza na neza muri Butanyerera yagutse. Ino Mwumba izwi ko abakobwa bakunze kuba bubaka rukaguma, aho umukobwa wo muri no komine ya Mwumba bakunze kuba bubaka urugo kandi bagateza imbere ingo zabo. Bakunze kuba barungika kenshi na kenshi abana babo ku mashuri, ntibaba bashaka abana babo yuko bokura bataja ku mashuri. Turagenda ku mwanya wa mbere w'intara zifise abakobwa bubaka rukaguma. Turahasanga komine Muramvya. Ino komine ya Muramvya niyo yafashe ikibanza ca mbere mu bakobwa bakunze kubaka rukaguma, aho abakobwa baho bazwi cyane ku bwitonzi ntangere, ukumenya kubaha abagabo babo no kwitaho cyane cyane ingo zabo. Ikindi naco abakobwa bo muri no ntara bakunze kuba bazi kuririmba indirimbo z'akaranga, kandi bakongera bagakunda kumenya n'imico n'akaranga vy'igihugu cacu c'u Burundi. Tubibutsa ko ubu bushakashatsi bwakozwe suko izi komine tugiye tubadondagurira arizo zonyene zivamwo abakobwa bashobora kubaka rukaguma, ariko ni zimwe mu ntara canke amakomine yakoze ko ubushakashatsi ko abantu benshi baba muri izo komine kenshi hadakunze kuranga amadivorce canke n'ibindi bikunze kuba bisambura ingo, ariko mu zindi ntara canke amakomine nazo zibamwo abakobwa bakunze kubaka rukaguma. Tubibutsa ko kugira urugo rukomere si uruhara rw'umuntu umwe ngo umugore gusa, ahubwo ni uruhara ruza kuba hagati y'abantu babiri, hagati y'umugore n'umugabo.
aho mugira ivyo mukoze mukabikorera hamwe kandi ntihagire ubuca inyuma uwundi. Tubashimira mwe mwakoze kubana natwe, mukomeze kugira subscribe, mwongera mudusangiza n'ivyiyumviro muri commentaire. Mushobora kubana natwe buri gihe, mushobora no kubita isangiza inshuti zanyu. Murakoze, ciao ciao, turabakunda.